Bo Big Fizzo novuga ko no muririmbyi ntarinze guca hariya na hariya canke mvuge nti ngo biki Big Fizzo ari mu bantu jewe nitaho cane ari mu bantu nakuze numva kandi ari mu baririmbyi mvuza kenshi cane rero navuze nti ntaco mfise no muha nta nico mfise no mukorera cahatara ariko reka gusa numve ko nkoresheje inguvu Imana yampaye nkore ikintu umuntu wese abonye ashobora kuvuga ati kabisa umuntu yariyumviriye nta kintu mfise nari kumuha je ndamukunda navuze nti reka nkoresha amaboko yanje mbumbe ishusho ya Big Farious n'ubibona avuga ati kabisa ni Big Farious nico aba security oya saba security aba security bari bamaze kukurekura aba security bari babibonye ko yavuze ko ngenda tugahura barandetse ari umutama yaje so umutama reka ndamubahe hari umuntu yaje wo muri Brarudi arambuza sinohavanye umunwa ego sinomuvuga izina ariko ku kintu cabaye carambabaje cyane oya ntiyabaye kubera ko ntituvugana direct ariko narashoboye kuronka amanota nta bindi bintu nararonsa amanota ukwiye kurinde we Big Fizzo we Yes, chuti bakunzi bayisana mu media ni chuti ya bose the MOS man of strategies. No munsi nkaba nagarutse kandi kuri microphone inyuma y'igihe cy'ukwezi kose ntakora ibiganiro ariko ngire ko ushimira abantu bose baba baratwifurije gukira no kuronka imisuhuko mu kazi tuba turiko turakora. Antuka ebana tugiye gutangura gukora ama back to back ibiganiro vyinshi no munsi nkaba nitaye nk'umuhungu umusore akiri muto ariko urabona ko n'umunyemana ntari narabemereye naraja mu murinzi ngwara ko ngiye kubazanira impano umuntu wese afise talent je nka njuti ya bose nayisana mu media nivyo twiyemeje no gufasha ugwaruka tukona twebwe twarafashijwe burya anye dafashije biragora cyane ko utera inambwe si ndandire cyane kuri microphone uko mubizi sumuririmbyi sumu producer sumu videographer ndaza abantu bacatanga kwibaza none ninde ni giki akoriki nditi yahoze rero ga agoma batamwo no kubatamwo my brother urawe kaze muri sana media ego merci beaucoup idondore ubwiye abantu warusanzwe wizi sana media ego wari kurikirana cyane okay bwira abantu badukurikirana kuko benshi cyane baradutera intege anye nibo babosi bacu anye nibo bagwa favor cyane bakavuga ati twene tukuraba nitugushigikira abantu barakwiye gushimirwa cyane ubwire ko babwira ninde turi kumwe mu bwami bwa sanamu je namaze kubashimira ku ruhande rwanje tsaranatangura n'ikiganiro ego nitwa Bizimana Jorix benshi banzi nitwa Bizimana naje nitwa Bizimana ego benshi banzi nk'umu artiste nyene yakora ibintu byo gucapa niyo mpano mfise uretse ko nyene impande y'ishuri ushobora kubibangikanya gato nyene kimwe ukazuracisha mu gikora hama ico no babwira bari kudukurikirana nuko batokupa boguma badukurikirana kubera mukanya bihava biryoha duhava tuganira ivyakamaro itiza kuryoha bajya amaze gurana the MOS itiza kuryoha usanzwe uvuka mu ntara ya Rumonge ndibaza ukuntu rero ukora je birangyohera kuko usanzwe uza mu Bujumbura cyane ugusubira inyuma ndashaka kumenya wavuze ko uri umu artist ucapa ashaka kumenya rero impano wayimenye gute ko office impano vyagenze gute kugira ushobore kwa Melio iyo mano ya bo ni bijyanye no umuntu abari mu ishuri agenda arafyina dufaturazi ko abana benshi donc muri primaire haba hari ibintu bavuga ngo gucapa bakadukayitwa tutudese nyene twagenda turasubiramo amadese bo
kuva nkiri hariya abagenzi baba bandi hafi nibo bashobora kumbwira ati urabizi turabona ko ubandanije ovayo urumva ati uri mu nzira nziza rero nanje ndabishaka umutima ndabikunda cyane ndavuga nti umva ko nateye nisumbura ndavuga nti ndashobora kubifata nk'akazi ndashobora kwegera ababizi bakampa ubumenyi rero nta buhinga burimwo uretse ko gusa nabikunze ncanongera mba umuntu yamenye kare ko afise impano yabyo. Umuntu wa mbere nimba wibuka ushobora kuba waracafye ukavuga ati jiwe uyu n'umuntu apa bijya byo mu ishure ngo nacafye akanyoni nacafye ubwato umuntu wa mbere waracafye nimba mwibuka yari bona nacafye umwigisha uwo ku ishure wigako yakwigisha. The story behind that is very good. Bo byari bimeze nabi akibibona ariko mu nyuma niho yaje kubitahura aravuga ati bon ahubwo ni tara ufise arabona ko ataco bitwaye ariko ubwa mbere yari yabanje no kunyirukana. Ego. Okay, uracafise iyo image ya madame wacu yatwigishije kweli nimba ukifise zoyinemo ndabereka abaji. Oya kweli ego ndacayifise ego sino hava ndayishira kure ndacayifise. Wayigize hari mu mwaka wa kangahe? Hari nka 2018 ego 2018. Ngomba ibintu byo gucapa si kera cyane kuri wewe. Oya si kera cyane oya maze ivyo byabaye nkuze byagiye kuba nkuze cyane nka jiwe nka nshuti ya bose urashobora kunyigisha nkabimenya nandi gucapa. Urashobora kubimenya bisaba ko ubikunda hamukacu biha umwanya tu no kubanza kubikunda ariko ubivyo mfata umwanya muri. Oya navuze ko wabikunze bifata umwanya muto. Okay, uyu unye rero guys niwe yacafye nihenze umukuru w'igihugu. Oya ni ariko yari wo wundi yaho Pierre Nkurunziza. Yego wacafye nyakwigendera Pierre Nkurunziza ni wewe wagize monima ya Big Farious. Monima ya Big guys muvyumve neza monima ya Big Fizzo hapana vyo gucapa. Ndashaka kumenya ibikoresho vya monima ni bihe ni bati ni buye bro je nukuri kimana nimba nakurundi nuko nabonye ubushobozi bwawe ufise ikintu muri wewe ahubwo abarundi turakwiye gutangura kuza turaha akanya abantu bafise impano kuko ugiye kuraba uzanga duha abantu umwanya bataba bafise kijya kintu runaka birikana twibanga cyane abaririmbyi tuleje abaririmbyi ariko sabaririmbyi bonyine bafise impano cyakumenya ni buye wakoresheje ni bati ni giki. Oya rijya nibumba nyene ryo mu migina ni bumba tu nta kindi kintu kujya kuntu ugenda urateranya ibumba ukazana visage y'umuntu urumva nta bindi bintu nta kuvuga isima nta kuvuga ngo amabati oya ni bumba gusa n'amaboko nta kindi kintu. Wafashe imbaraga zawe energy yawe ugenda kurondera ibumba biva mu muntu ibumba bugere anyereragoye kuronka attention sinzi ko hariya mu rumonge vyoroshe. Oya ntibyoroshe bumva urironka warirondeye kandi urirondera kure none ijya mu nima ninaza muri mu rumonge nzoyibona. Ijya iri muri chambre iwanje kubera ko utayishize ahagaragara. Oya rumva kubera ko biragoye udafise umuntu akwisinya aguha support nk'ubu nta hantu mfise dufate nk'ikibanza kwibarabara nshobora kuvuga ati ndashizemo umva aho no gishira hose bisaba ko aba ari umuntu tuba duhuza hakorera imirimo yiwe kugira nibaze bakirandura bagikureko. Idea yo kugira monima ya Big Farious yavuye why Big Farious? Big Fizzo novuga ko no muririmbyi ntarinze guca hariya na hariya canke mvuge nti ngo biki Big Fizzo ari mu bantu jewe nitaho cyane
ari mu bantu nakuze numva kandi ari mu baririmbyi mvuza kenshi cyane rero navuze nti ntaco mfise no muha nta nico mfise no mukorera cyahatari ariko reka gusa numve ko nkoresheje inguvu Imana yampaye nkore ikintu umuntu wese abonye ashobora kuvuga ati kabisa umuntu yariyumviriye nta kintu mfise nari kumuha je ndamukunda navuze nti reka nkoresha amaboko yanje mbumbe ishusho ya Big Farious n'ubibona avuga ati kabisa ni Big Farious idea yo gukora ishusho ya Big Fizzo yavuye idea yaje kubera ko Big Fizzo urumva n'urukundo rwinshi urukundo rwinshi novuga ko bica bihura nuko yari misi twari duherukanye mu Rumonge muri ntuze muri nani iyi festival de l'indépendance twari twahuye ariko sinabimubwiye ndavuga ni niwe muntu wanje nkunda muririmbyi abikora fresh simvuze ko nabandi badakora ariko ndamukunda nico cantumye nokora ishusho ya Big Fizzo guhura na Big Fizzo mukicarana ni giki wamwizeko ni giki cyako inspire uvuga ati okay je nisanzwe ndamukunda ariko urabona depuis 2018 sanzwe ngira ama art ariko sina nta idea inspiration yaje kuva muri 2018 urabona harenganye nk'imyaka imyaka 5 tugishoye kuza kugira ijya monima inspiration yavuye Big Fizzo muhuye ni giki wamwizeko nimba mwarigeze kuyaba aho byavuye mu abagenzi narababa kuko je sinari mfise umva siniyumviye ko no bumba Big Fizzo aho nyene oya ahubwo naguma niyumvira ko no shaka kubumba umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye niwe nari nashizemo cyane nguvu ko no shaka kumubumba ariko ndavuga nti reka ngire ndabaza abagenzi barambwira ati none ko Big Fizzo umuzi azwi kandi ukabumukunda uzi ko tumufana kubera nabo bose nyene dusanzwe dufashanya kumufana ndavuga nti ntaribi Evariste Ndayishimiye nyakubahwa wacu nzoba ndamukora mu nyuma mbwa kubera kari ese ari kugerageza ndabe ko ntaho navyize ko ari kugerageza ndabe ndavuga nti reka mpere kuri Big Fizzo ego hama ico cyo kuvuga ngo namwize ko iki Big Fizzo namwize ko ikintu cyo gufocusinga cyane nta bindi nka gute gufocusinga ku kintu urumva dufate ufise ubushobozi kanaka urazi ko mu ntango bigora kujya kuntu bigora ntucike intege nico kintu namwize ko umva novuga ko yagerageje kutwereka cyane kukuntu ushobora gufocusinga ku buryo impano yawe ugira kure mu nyuma urakoze iyo monima urayipublier urayigize ifoto ibaye posted n'abantu twemera muri entertainment avant ko ugira ijya monima twari twabonye commenter like post ya Landry Promoter umwe mu ba influencer mu Burundi bakunzwe kandi bemewe Landry Promoter yavuze ati shaka ndifuza ko Big Fizzo yo kubakigwa monima bivanye n'ibikogwa ariko arakorera igihugu kuko Big Fizzo vraiment n'umukozi kuva mu myaka tukiri bato twararirimba indirimbo ziyo mu kwishuri amaze kugira iyo post Landry Promoter niho wewe waciye werekana kijya gikogwa inspiration niyo yaravuye kuri post ya Landry Promoter oya maze bijya Landry yabyanditse nza nayihejeje ariko sinari bwayisiga ry'amarangi mutigeze munayagana Landry ego habaye coincidence ego Landry dutangwe no kuvugana vuba cyane mu nyuma rero irabaye posted harigeze haboneka reaction ya mutama Big Fizzo hari ikintu yaragusendinge nka merci message akantu ko ariko kose hari reaction yari yose yigeze gushika uvuye kuri Fizzo oya ntiyabaye kubera ko ntituvugana direct ariko narashoboye kuronka amanota nta bindi bintu nararonse amanota ukwiye kurinde we Big Fizzo we ubwiwe hamwe n'umutambukanyi wiwe Kimana Stein yaramaye amanota atari ibindi bintu arambwira ati vraiment kuri 10 ndaguhaye 9 urabizi ahubwo komeza aca tangazo cyane n'ukuntu ataho navyize donc numva onye ni manager Kimana Stein ariko Big Fizzo nta reaction uraronka ivuye kuri oya ariko Yasini niyo yigeze kumbwira ati Big Fizzo amekubali bro amekubali sana
ni giki kuko intumbero nariko ndarondera Fizzo ariko nawe ndonse malheureusement kuko urabona yaramaze igihe ari mu bikorwa byinshi nari na online gusa message iravuza kumushikira Jenny is my big brother ndamukunda ndanamyemera ndaza kumusendingira link abone link gahunda dufise niyo gushigikirana nawe ni yamayane intega mbwira ati shigikira ugwaruka ko yarabonye ko ariko arigira ni mu legend ariko arasaza ifuka abapeti dukorera igihugu nkuntu yagikoreye ikintu wifuza kuri Fizzo ko yokora nka support kuri wewe kuko Big Fizzo n'umuntu asanzwe ashigikira ugwaruka je ndamuzi okay si cyane gose ariko ndamuzi kujya time yamaye nayikoresheje neza mu kumwiga ndashaka ikintu wo sendinga nka message kuri Big Fizzo cyangwa ikintu wifuza ko yokora nka support kuri wewe komsa ize igire impact muri career yawe bo ikintu nipfuza arinze agira nk'umutima wo kumfasha nibaza ko nawe n'umuvyeyi yarafise abana tungana ashaka kuvuga ati ndavyumenye uyu mupeti afise ndamufashije ndabona ko kazoza kiwe ko bakeza jewe ibintu nkeneye ko ndamaze kubona ubumenyi bumwe ndabufise hasigaye ko nsohora ivyo mba nakoze bifise quality kugira bigire quality bisaba uburyo kugira ngo ukoreshe ibikoresho bigezweho ibikoresho byo kubumba sajya amabumba twabonye nakoresheje kwijya oya hari ibindi bikoresho ariko byo byose bisaba uburyo canke nko mwimice yo gucapa nyene kugira ucape tableau imeze neza amaportrait ya bien bisaba ko uba washizemo amafaranga kwagura ibikoresho bimeze neza nibaza ko aramutse yipfuza kumfasha afashije akanyongereza ku buryo noba mfise nk'amafaranga n'amasengesho byose akansabira byo babikwiye cyane vraiment ndibaza ko muzi ari the living legend link ya iza yamushiki ndi kuri micro ko link iza yamushiki umusaza araza kubona kandi azogira reaction kuko ndamuha link na nimero akabona ko biri très intéressant azokwandikira akubwira ati courage twukura ukunuku intambamye uhura nazo muri ino entertainment na kuko ugiye kuraba ni nyinshi entertainment itezwa kuba ufise intambamye utaragira intambamye bisigura ko utarakora ariko ngiye kuraba uramaze gukora ibintu byinshi by the way ni wachafi DJ Paulin ni wachafi Monkenzi si je me trompe pas ni wachafi Vania Ice ni wachafi Meili Jaguar ni wachafi Jaguar nari ngiri mu Burundi ni wachafi hirya ejo muririmbyi yaravuye hanze who is that Dadju ni wachafi urumva umaze gucapa abantu benshi Lomi the DJs DJ ya nani Romy Jones urumva ko umaze gukora ikintu kanaka muri entertainment utubura intambamye imbere yuko ngenda muri ibyo bicapo ico vyakunguye nshaka kumenya intambamye umaze guhura nazo ivyo bicapo byose byaranyungukiye ubwenge narakuye ubwenge ndahakura imico y'abantu nuko abantu babona akazi k'umuntu gutandukanye nuko abantu bafata impano y'umuntu gutandukanye mwabo bose nacapye naragerageje kuvuga ati kumbure ikintu gikoze uguca kigenda ukugikoze kuriya kagenda kuriya narize byinshi harimo abanyeretse umutima mwiza n'abagomvye nyene kunyereka ko ivyo ndimwo bisanzwe cyane kandi harimo abanciye intege ariko nshima bake bambashije impanuro baranyereka inzira nojana baratuma nobona ibintu no kwihanganira mwaka kazi kacu kandi nyene ama challenges nyene aba menshi gose urashaka dufatira urashaka gukora ikintu hari umuntu ushaka gucapa mutavuganye kubera ko wizeye connection y'abantu kanaka bahi wacu kacu usanga ico gihe gishitse baragukwefye urumva ama dépenses aba menshi nk'ubumva mu rumo ushaka kuzana tableau napanze mvuga nte connection irahari umva ndayirihira nshisaha nca ni déplacer nkoresheje ama taxi urumva ko iyo diri maze kucipfa kukanyuma abari atari ego umuntu
naho atogarura ry'amafaranga aba yasizemo mugabo igikogwa burya gusubirana igikogwa inyuma n'ibintu bibabaza cyane tabruba warakoze imisi n'imisi ukayita kwa mahera mu kuideprasa ariko ushise aho ibyo bintu vyoherera ukaca usanga biranse urayisubiranya birababaza cyane birababaza gose uravuze ikintu cyo kuvuga ko udepensa cyane baramaze kuguca intege baramaze kubwira tu atari banga je maze kubona Romy Jones mwarahuye abastari benshi muramaze guhura ariko utari umunwa urashaka kududurira kukavuga ati aba bantu kanaka boza baramo mwanya uyu n'uyu komsa zijya nambamye nizize zisubire kuko uyu muziki wacu canke iyi entertainment yacu atari twebwe nibizohera bizokwamaho nawe uzovaho azozo mupetari nyuma yawe nigiki uzoba waramwubakiye komsa adahura nabijya we wahuye navyo bojewe nk'icambere kwicuvuze abantu imice y'abantu twosaba ko ebo tworohereza bakanatubona kandi ivyumviro tuba dutwaye bakavyubahiriza nibaza ko ari aba bantu bategura ibiteramo ubwa mbere naho atari kenshi tumaze kubaturukira bo ubwabo hariho dufate komite haba hariho komite iba ijejwe si uwo muntu nyene aba yazanye umuririmbyi ubwiwe oya ijya komite kujya kuntu tubwira umuntu umwe canke babiri bakatwumviriza ko natwe tuba turiko duteza imbere igihugu ejo uwo muririmbyi dufata avuye hanze azotwara tablo kuko kenshi amatablo dukora aba ariko amadrapo arayitwara hanze nk'ubu Dadju akarorero Dadju hano ko yayitwaye iri ku idrapo ry'u Burundi umva iri ku tuntu tugaragaza nyene ko yayikuye mu Burundi kandi uba waragize consommation zawe hajya ama peintre iki ama déplacement ibiki nibiki byose wewe atakintu uza kunguka urumva tout simplement kugwanira igihugu oh my god guys niyo mpamvu je navuze ko ifoke dutangwa gushigikirana okay biragoye c'est vrai ariko umuntu kamwereka ko umushigikiye hakumuca intege dushigikirane kuko turashiramwo energy turashiramwo energy nyinshi cyane kugira dushobore gutera imbere nk'uyu musore ugiye kuraba imbaraga ashiramwo je sinzi ko ndekore no kubivuga numvise ariko ari doga ko atigeze aronka umwanya kwa Dadju nta mwanya yigeze aronka guys we uri muri committee uwa muntu wowe uri uvuga ati gende mu bounce Dadju yamaze kumuha favor petit duga ingo dutori foto man ukamwanyira gutora ifoto jicho kintu nacumvise ku telefone uri kuraciduga sinzi umuntu mariko muravugana gusa je vyaciye binkora ko muvuga ati vraiment yari nambwe kanaka wari kubuti kuko je narabonye video Dadju afata ijya boro yawe arayiraba aravuga ati wow narabonye sinzi hano nayibonye gusa sinzi hano nayibonye narabonye video umengo ni kuri yakeza net muri live bariko baragira umaze antuka seshoka cyane seshoka kudahura na Dadju kandi opportunity yari yamaze kwiguha wavyakiriye gute ni ibintu kuvanza mu ibintu kuva nkora aka kazi ndabye ama dépense nari ngezemwo yari menshi cyane kandi nkaca mbona ko ngize ama chance ko twadugije ama portrait turi benshi cyane amaze gutora tablo yiwanje hajya anari namaze kubona yuko vraiment guhura nawe bikunze kandi nanje nciye ngira agaciro kurenza byari byakunze ariko maze kubona ko bigarutse kwanka nibaza ko biri mu bintu bya mbere byanciye intege uko nahora nkora siko nokora ubu oya ubu hari ikintu camvuyemo vraiment mvuga nti kabisa ibintu ndashaka kubiheba nico kintu canjemo ariko bimwe nyene umuntu agwana uragwana ukabigarukamo ariko byaranciye intege cyane si nagize nihenze narabonye Dadju yarigeze gupost no pana we barapostinze uwundi mu artiste bafashe foto ni foto ya mucafi sinzi ko wayibonye ya narayibonye ya Nikeve yari kuri umenga A3 nimba atari ya 4 yari nyene ifoto icapishije ikaramu isanzwe oya wewe bijya byagiye kuba mu nyuma jewe byabaye ubwa mbere
ko byabereye muri concert byabereye kuri messe des officiers hama nawe byabereye kuri Zion Beach urumva we yarishe kuri Zion we ni wabaye ugisha kuri Zion oya kuri Zion Beach sinabaye nkishika kuko wewe yashise ubwa mbere hakiri kare yinjirayo agumayo kandi umva biboneka ko yari afite ukuntu nyene yabigenjeje ariko je nanje urumva iyo nari byari byakunze ariko n'umuntu yatumye bidakunda nico abasekirite oya saba security abasekirite bari bamaze kukurekura abasekirite umva bari babibonye ko yavuze ko ngenda tugahura barandetse ari umutama yaje so umutama reka ndamubahe hari umuntu yaje wo muri Brarudi arambuza sino havanye umunwa ego sino muvuga izina ariko ku kintu cabaye carambabaje cyane vraiment en tout cas jewe n'impamvu yatumye naja muri concert ni kwa kundi baranadusuzuguye ama media nta gaciro baduhaye tusa nanje n'umuntu ntajya umuntu wasinze ikintu kitabaye uko ndagishaka sindacigumiza rero nijya bindi navuze ifuko dutangura gushigikirana umurundi wanyu utamuteye intege nta munyamahanga azomutera intege burya anye biheri wacu dutanga agaciro mu rugo hajya anye yuronka ya opportunity Dadju ukamushikira basi naho atari kuyiposta byari kugutera intege vraiment dutangure gusunikana kuko birati agahinda cyane umugambo ufise muri kazoza ubona ko uzoshika ko uri kurarara abanyije uri kuracanga muri kino gihe oya vraiment happy ko sino kibeshera imigambi mfise ni myinshi mu mutwe ariko najya merano gize ndaronse hasusanga ndakoresheje amadiri acagenda uku agenda araba nkaya Dadju nibaza ko ari ibintu yijyana cyane yashaka kuronka izo 200,000 izo 300,000 gacuvuga ati reka mpambane nguri ibikoresho nkore tableau rya muntu kumbure naho mahera togaruka ndashaka kuronka ibiraka ndahakura ibiraka kandi bikomakomeye ariko rero umva bigiye biragenda uko biraducine jiwe reka ndagupropose nkuko no bivuze zurashikira direct umuntu aba yamagaye umu artiste ukamushikira nka M1 ukamubwira ati jewe ndumuntu nkora ibi nibi ndashaka iyo opportunity nzoyironye kuko ndazi ko nabone ni antuka nibo vyanga directement barashaka gucisha mu zindi nzira naho yo vyanga ariko vyo bagake kaba bavyanga nk'ubu unye DJ Paulin arasanzwe azana abaririmbyi benshi ukegera nka DJ Paulin kamubwira ati bro kuko ni n'umuntu asanzwe afasha umuziki w'u Burundi antuka ufise imano niyo kubanira kuko namye mbona nabandi bapeti baracapa hari umupeti umukeve nyene umengo nawe ni araronka cyane nani place ifakiwe naho utangura kuzurishikira muri komite z'abantu baba babiteguye antuka bizugufasha ni impanuro geneki apana kuri wewe nyene ku bantu bose bafise imano kuko burya entre nous dukundana usanga umuntu yabiteguye avuga ati je no mu petit faveur agacamo gasanga uri ku ruhande akavuga ati oya numucishemo bisigoya ko hakora ikintu kamwene wa mama lolilo yama yabivuze ifuke bihagarara gomsa umunyemano akaronka ikintu citwa chance kuko chance yiwe we never know aho izugarukira narifise ikibazo kuvyerekeye abaririmbyi b'abarundi umaze gucapa umuntu yoba amaze kuvuga ati reaction ikagushimisha kurusha ubundi apana gusaba abaririmbyi abarundi muri rusange umaze gucapa bojewe tumwe credit je nabivuze ko yeri abanzorinda apfa ngena ndavuga neza umuntu yanyeretse urukundo ko yeri ivyo bintu naravyisinye nibaza ko DJ Paulin yaramfashije kandi na nubu akimfasha hamundi ni Mokenzi nukuri abo bantu Imana bayezagire kweri hariho umwanya batumye mbona ko ivyo ndimwo arakazi ndavuga nti nokomeza abo bantu baranteye intege cyane kandi na nubu bakiriko ego tubashimira aho muri hose ivyo dupfa canke ivyo twa tudahuriza ko nibiruta ivyo dupfana guys mukomeze n'abandi nimba narabonye waracafye simbizi nari namwibagiye waracafye abantu benshi ba dramati wewe rero mu nzu yiwe iriko rero bajya aba bantu bose ucapa mugahura nukuri guys no mu amafaranga oya
basi mube hafi mube hafi mubwira ati je ndafise deal capa naka urumva muhe deals guys ko ndazi ko mufise ama connection akajambo wifuje kuvuga kuri micro zacu ko ndazi ko mufise ibintu byinshi muvuga jeje nari natege kukubaza ntuka namaze kubishitsa akajambo ufise ushikiriza imbere yuko dusezerana. Ojewe ico noshikiriza ubwa nyuma nibaza ko ari nk'impanuro muri rusangi. Impanuro muri rusangi turakwiye kubona apana kuraba bimwe by'amoko canke ibikinibiko hari ubuzi bumwe bigarukamo. Hari ubuzi bumwe bigarukamo ndamaze kubibona umuntu akaraba gatumba akaraba ngungwa ava hariya oya twese turabana b'igihugu twese turafisa ama talent atandukanye rero umaze guhurira ku madiri amwe n'abantu musangiye impano hacakora ama chance hacakora ama chance rero ivyo ndabivuze ndiko ndasaba abarundi kazi twese hamwe nibaza ko twoshimishwa no kubona idrapo yacu riko rihungabanira mu makungu biba ari byiza cyane urashaka gukora akazi keza ugasanga karashitse mu mahanga gutyo rero bakemera igihugu cacu bakatwemera rero nako ndasaba ko mu byo twoba turimo byose tworeka gukoresha ikimenyane tugakura umuntu agakora ikintu ciwe agahabwa support bivanye n'akazi ariko arakora nico kintu nosaba tugafatana mu nda by'ukuri atabujyaje antuka bavyumvisa abo vyiga twese turi muri siri entertainment umumenyesha makuru w'umufana ubucapa uririmba ugira ikintu cyose cyo bakicinjiriza umuntu kanaka kuri makumande zose ndagushimire ku mwanya gishobora kuba wamaye kuko niteka ridasanzwe kwishara n'umuntu ashobora kuba afise impano je umuntu afise impano ndamwubaha cyane kuko ejo canke hirya ejo ashaka kugera ahantu kanaka akaba ari wagufasha burya impano irakonta cyane kurusha inoti imana irakonta kurusha inoti. Okay nshuti bakunze bisana media nko mubibona twari kumwe na Joe Leaks kuri microphone ya kabiri microphone ya mbere ko mumenyere inshuti ya boss the MOS man of strategies reka tumuha akajambo kagasunika rugi hama twikibanure my brother wakoze cyane. Ego namwe mwakoze ama ico norenza ko jewe nuko ni nk'impanuro ku barundi twese turakwiye gushiranako tugafatana mu nda tugakundana tutaravye ngo ubwoko bwa naka canke agatumba vako tugafatana mu nda twese twitirirwa uburundi twese turabana b'igihugu gutyo rero umuntu agatezwa imbere n'ivyo ari karakora atakuvuga ngo hakoze ikimenyane nico kintu nosaba. Ego antuka yakoze abakunze bisana mu media mumandanye mbwira subscribe kuri channel yacu n'ama commentaire menshi mu mukezi antuka kazobona ikiganiro avuga ati baranshigikiye okay n'amafaranga mwamwamuhaye ariko commentaire ramutera intege mwakoze cyane ciao na uta asante sana.